Urwaruka rw'u Rwanda nimba bariko barankurikira baragerageza bakiyumvira ku bibazo bashobora kudiringa navyo mu myaka 15 canke 20 iri imbere. Abayobozi babo no munsi bariko barabubakira igihugu bariko barabateza imbere. Nimba no munsi abayobozi babo bariko barabibubakira bariko bayubakira biciye mu nzira yiye. Urundi rwaruka kwicara no kuvuga ati muriko mwubaka ibintu byose ku kiguzi c'amaraso yacu, ku maraso yacu. Nibishimira amabarabara, nibishimira amastade, nibishimira biriya. Igihugu iyo gitewe urabura iyo stade aho ibuye ryayo ryari riteretse. Benshi muri bo ntibazi ivyo barimo. N'urwaruka ruri manipule ntigute. Benshi uzozura mu makomantere yabo bafise même langage nk'iya systeme yabo ibadirija. Bo batumva ibintu kumwe yambikwa izina yuko ari mu FDLR. Intera hamwe. Ko ari intera hamwe. Nushaka uri umujene wavutse hirya yejo ufise imyaka 12 ivyo bintu atawuzi niyo byaje bizananye. Uvuga ibitandukanye n'ivyo bavuga komantere ya mbere kinyaruka mu mutwe wawe iyo ni intera hamwe. Pacifique nibazi uno munsi bacivuta hariya bagombe guteranya bana bariya bagombe gusaba kugumura abantu kuko bijya n'ibintu baprepare umwanya muremure baze baragumura gahoro. Nico gituma rimwe na rimwe hariho ibiba bikaca bibananira kongera kwihisha. Kwizi ntambara za Kongo muri benshi mwagiye murabona uwe Pacifique ninazi uko yavyitwayemo mu ma publication yiwe uri umuntu ubona wacubona directement aho ahengamye. Ko tutumva inkuru z'inyeshamba za M23 zapfuye bega yo bari kubera ko badapfa cyane n'igihe ushobora kuvuga reka gupfa ahubwo baraheze amani tubimenye. M23 yatsinze muri Uvira canke yatsinzwe yasumbijwe amayeri. Burya amayeri rugamba simpaka murinde kurasana. M23 ugira ije muri Uvira nta muntu umwe bagwaye none havuye atanu numwe bagwaye. Ihavuye kubera itayishaka kuhaguma. Bajya bakomye amashi baririmba ko wira hafashira uno munsi bararyoye ko yavuye cyane barababaye kubona bahavuye ijya n'insinzi kuri Kongo no kwafatanya ibikorwa babo. Ndetse shobora no kuvuga ko ari shobora kuba ari n'insinzi Kongo ishobora gukesha Burundi cyane gusumba. M23 yo yaje kwinjira Uvira ariko ingabo z'u Burundi zozo zitariko ziragwana zamaze kuhava. Aro kandi bicwa vyitwa yuko bahafashe. Yari kugira ngo berekane yuko bahafashe aro kandi kwerekana intsinzwi y'u Burundi kuko niyo baririmba. Nkuko n'umukuru w'igisirikare yabivuze ingabo z'u Burundi ntiziga zitsindwa ku rugamba. Kwaba mu rugamba rw'amasase, kwaba mu rugamba rw'amayeri, rwa strategie, rwa diplomasi binabiriya ntibusindwa. No biragaragayaho barapfa pe. Wogera hiyo hakurya ya Kanyaru abapfakazi ni benshi n'abavyeyi babuze abana ni benshi ariko ntibemerewe kuvuga. Erega nawe nakubwiye ruriya gwaruka gwabo ukuntu abanyarwanda batwawe nk'ababoshe. Urazi gukubita umuntu atavuga uramaze gukubita umuntu ntavuga. Murigera mubona n'umunsi n'umwe uwo Pacifique ni nahazwe. Inshuro n'inshuro yamye yemanga yuko amaraporo ya Nations Unies za HCR iza mashirahamwe mpuzamakungu yose abaho za CICR za Croix Rouge ko arizo raporo za mbere ziba ziri sur fiable. Murigera mumubona umunsi uyu umwe je uwonyemeza ati uwoshobora kuzana akazaza uvuga ati ndatanze iyi article yarigeze kwemera yuko ari umuhari wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda. Nta basirikare wibaza yo bazi bapfira muri Kongo mu Rwanda bagahambwa mu Rwanda cyane bakagwayo. U Rwanda n'abanyarwanda bose byamaze kubacanga kubona Amerika isaba President Paul Kagame ko yokura ingabo zabo muri Kongo ariko M23 akaba ari ikurayo ingabo mu bice vyayo. Bijya rero cyo vyerekana niki vyerekana buryo u Rwanda nabo ruratanga kubona yuko finalement abahoze babashikiye bariko barakura kwa maboko. Uno munsi Amerika iri kirerekana yuko yari isanzwe ibizi dero depart yuko n'u Rwanda ariko u Rwanda mujya ntambara
irya ntambara nigeze yitirirwa M23 naco gituma i Washington batahamagaye Nanga ngo asinye na Tshisekedi. Vyagaragara ko inyeshamba za M23 ziko zirava mu gisagara ca Uvira, benshi bavayo ku murongo kabisa ndetse n'ibigwanisho vyabo bariko babisubirana inyuma. Ariko mbega two kwizera yuko koko giye kurangira koko bagiye kuvayo burundu. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV Sindagwikaze, always uri korana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Buraya, ndetse mu Guvya Barabu ndavuga mu Manchester Nabi, Saudi Arabia, Dubai, Canada, Oscar mu Swiss n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze abumva ikirundi mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu n'umunsi udasanzwe kandi atogira mu higwe yo kwakira umutumire adasanzwe. Benshi muramuzi, abandi nabone baramaze gukunda vyiyumviro vyiwe, ndetse bamwe bamusabira yuko hari urundi rwego ashobora kujamo kugira ngo ashobore guhanurira cyane ugwaruka yitwa Irakoze Dieudonné. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza. Tumeze neza. Yego. Ndabakengurukira. Murakoze. Kubona mwadutaka mugira tuyage kwibi na biriya. Ubuzima bw'igihugu n'ibindi bitandukanye. Yes, karibu kuri chaîne yacu. Nibaza ko ari ryambere aho kandi nibaza ko atari rya nyuma no mu bindi bitandukanye, aho kandi uramutse abakunzi bacu kandi nibaza ko ufise nawe abakunzi bawe n'abantu bagukunda. Yego, ndaramukije cyane abakunzi ba runo rubuga. Ndaramukije n'abasanzwe badukurikirana ku mbuga zitandukanye. Yego, ndongera ndabakengurukira ko mwama mufata akanya mugakurikira ibiganiro ndetse mugashobora kuza murabisangiza n'abandi kugira bishobore kugera kure. Ego, abamukunda muratwaza kutwandikira muri commentaire amakandi tuma tuyaye kubitandukanye. Ejo ngahanya mu Burundi aho kandi turaza kujabuka mu karere kugira tugiye turaba mbega ugwaruka rwacu ngo kwitwara kaho cyambere ni gute ugwaruka bw'u Burundi ngo kwitwara mu bihe hakenewe ko berekana akaranga mutima k'igihugu. Mbega akaranga mutima ni iki? Karanga mutima na mbere ni harimo kumenya icuri, maze kwitahura ugatahura n'igihugu urimwo, niho hava ukugikunda. Mu karanga mutima rero harimo no kudahemuka, harimo kwitanga. Umva navuze ko mbere ni gukunda igihugu, ukumva wowe ushobora gucitangira, ndetse bibaye ngombwa no kucigura ukacigura. Hariho gushigikira igihugu mu bihe byiza canke bibi, vyoroshe ndetse n'bikoroshe. Harimo gushigikira indongozi, harimo no gutahura ubuzima bw'igihugu. Ako rero iyo ivyo byose bigiye hamwe nivyo bigira akaranga mutima k'umuntu. Rero ugwaruka cyane rw'ibi bihugu byacu usanga tuba twaraciye mu bibazo ingane za politike na biriya bitandukanye. Akaranga mutima kaba gakenewe kuko ahari akaranga mutima ibibazo nkene ivyo ntibipfa kwaduka. Iyo umuntu yitahuye icari, ugatahura mwene wanyu icari, ugatahura icuri no mu gihugu n'akamaro kawe, hariho byinshi wirinda, hariho amakosa menshi wirinda kugwamo. Rero rimwe na rimwe njyana zina ziriya zagiye ziraba kubera abana bariya wasanga atakaranga mutima bafise. Wasanga ukunda mwene wanyu musangiye igihugu umengo vyokorohera gukunda umunyamahanga. Abo bantu rero wacu usanga nta karanga mutima baba bafise. Nkuko namangera nkavuga ati burya umuntu w'amacakubiri nta karanga mutima bafise. Umuntu yumva yuko mwene wabo atobaho, umuntu yumva ko mwene wabo umenga muri hejuru, nta karanga mutima bafise. Uwo muntu abashoboye kudusubiza muri za njyane, abashoboye gusambura igihugu. Rero umuntu ashoboye gusambura igihugu nta karanga mutima kamuranga. Urangwa n'akaranga mutima wama wifuza kubaka igihugu, wama uhamagarira n'abandi gukunda igihugu ndetse no kucubaka. Rero ko niko karanga mutima kambere. Mbega kugira akaranga mutima baravyigisha? Ubundi ugira akaranga mutima barashoboye kuvyigisha mu gihe babona umengo hariho abana bari basa n'abagatakaje canke batagatahura, barashoboye kuvyigisha abantu. Ico gituma house hari amakuru menshi twagiye turiga kera, ndetse n'ubu hari inyigisho zo gukundisha igihugu zirigishwa mu gwaruka. Rero ivyo by'akaranga mutima bashobora kuvyigisha iyo bibaye ngombwa canke bigaragaye ko bikenewe kugira bakavyure mu bantu.
ego yes igituma karangamutima ni kubw'ibihe akarere kacu kamazemo igihe tumaze igihe turi mu ntambara zitandukanye aho ya muri Kongo kumva intambara zitandukanye mu bihugu bitandukanye ariko kandi ugasanga ugoroka rumwe rumwe nturubonamo akarangamutima ariko cyane cyane ngaha anya iwacu iyo generation ikuze atakarangamutima ko kundi igihugu ifise igihugu kiratera imbere intambamizi byanizi iyo generation ikuze atakarangamutima ifise uretse ko igihugu kidashoboye kuba cotera imbere n'umwanya nivyo muba mwageze kuno munsi ejo birasambuka kubera iki nakubwiye ntimwa mwaritaho ico muri kandi utitaho icari ntatahura niyagomba kuja rero wabya udafisi yaja ntagira nahagera urumva mw'ico gihugu ntigishobora gutera imbere makiri hahandi ndetse gishobora no gusubira inyuma yaho cari kiri kuko mw'ico gihe ivy'injyane rero bivutse ntibizisiga generation zitagira karangamutima ibibazo nkene ivyo isufi ko habamwe akantu gatoye kaba nk'imbarutso umuriro uba watse kubera iki nta karangamutima bafise ntibaba bazi ico bari ntibaba bazi n'ico bagomba kuba canke aho bagomba kugera rero akarangamutima karakenewe cyane kugira igihugu kigira aho kizogera aya twavuga yuko ugorwa mu 2015 atakarangamutima bari bafise bavuga yuko iyo baba bari bagafise aho urumva waruca bisaba utomore kubwo gwaruka uvuze ugwaruka gwagiye mwibarabara yes novuga yuko ugwaruka gwagiye mwibarabara ku karangamutima bari bafise ushobora akarangamutima gapfuye yagiye ugira akarangamutima gapfuye uburiya ugiyomvye kubaraba ubo barashobora gusanga ubo bari bazi yuko ari bo bambere ahubwo bari bakunda igihugu ariko ubundi ntushobora gukunda igihugu amongere ucivuze kugisambura umuntu uca kubaza eske imyiyerekano yashoboye guteza imbere igihugu canke yasubije inyuma igihugu nico were umuntu abakwiye kwibaza buri gihe cyose yagiye gukora ikintu eske ico nkoze kiduteza imbere cacu kidusubiza inyuma kigusubiza inyuma urakireka akarangamutima kaba kagiyemo haba hagiyemwo uwundi mutima ubugwanyi uwundi mutima wa rebellion ku gihugu rero iyo ubaye umutima wa rebellion ku gihugu usanga usambura usumba kubaka rero naho nca ndakubwira ati kiriya gihe nk'ugwaruka gwa gwashowe gwagiye mwibarabara niho rero bagera tukavuga ati gwarahenzwe sinzi ko mukunda kuvyumva ayo materme akunze gukoresha bavuga ati hari ugwaruka gwahenzwe guhereza amabarabara ariko gwahenzwe kubera iki gwahenzwe kumbure kuko atanyigisho zikwiriye bari bafise abana bariya ariko ntihahane nabavuga ati ni vyiza ko nko mwibi bihe tuba turi mu bihe vy'amahoro ngaho iwacu abantu bigishwa gwaruka rugakura rubizi kugira ejo canke hirya ejo ntibongere kugwa mu mitego kuko haruza nk'uwagiye dufate kiriya gihe nk'abahenze ugwaruka wa 2015 uretse ko byasubije inyuma igihugu ry'amigumuko ariko nabo nyene ugwabo urujya gwaruka rwagiye mwibarabara benshi barisubije inyuma urabafunzwe ntihabuze abo hasize ubuzima urabangaye uri nabo nabiyagereze ku buryo biyumvira ivyo bakoze naho na leta igerageza atanga n'ikigongo kavuga ati abana bari nibahunguke we akiyumvira mu mutima ivyo yakoze akiyumvira umubanyi ivyo we yasize amukoreye akiyumvira umwe yatuririye iduka umwe yononeye ibicanke biriya akumva umengo biteye ubwoba nihagera rero wowe ubona imwe leta iravuga ati eka bahunze nibahunguke nibatinye kiresa abana bafise imitayi bakurikirana ariko abandi ucanke uriya nibahunguke hari amahoro hariho bamwe bataha kandi bakakirwa abasaba abana n'abandi hariho n'uwundi mu mutima iwe leta yego yugura imiryango avuga ati aba nibahinduka ko we mu mutima iwe akumva yuko hari winzitizi kuva umutima we uracamwagiriza rero mu ico gihe iyo gwaruka ruhenzwe aba ari urwaruka rufise akarangamutima kari faible uwo baba gafise ariko kaba kari faible iyo kaba kari faible kaba orienté mu nzira canke ziriya zibi canke ziza selon uje gufata ugo gwaruka aho ngoma magare gato ku bantu bahenda ugo gwaruka mbega wewe canke
uwo mugwi w'abo bantu kubwa ntibabiyumvira imengo nabo bariko berekana akarangamutima ho gukunda igihugu imengo bashaka kugwanira igihugu canke bari umutima wa rebellion n'ubundi buriya uza guhenda we abasanzwe afise umutima wa rebellion me agiye guhenda umuntu ntagenda amubwira ati ngwino twirobere agenda ababwira ati garagaza urukundo nico gituma niho hari terme guhenda guhenda umuntu umuhisha ukuri ntugenda umubwira ukuri kw'ibintu no ugenda umubwira ikinyoma wacambitse ukuri nico gituma burya l'instigateur w'ikintu we abazi panguha vyose nihajya hari igihe kumva urugwaruka rushobora kuja mw'ibarabara ukibaza ngo bakurikiye naka ariko ntibatazi uri inyuma ya naka nihajya rero nko mu biganiro biheruka twagiye turakora twagiye turekana abana bari mu bo baragize uruhara mu gushira urugwaruka mw'ibarabara mw'iyo myaka yitiye mutama bo mutayobewe nk'aba Pacifique ninazwe bande me biragaragara aho ama audio menshi ama video menshi agaragara ko haba hariho abariko baramutuma me rero ikibazo gica kibani eske ugo gwaruka wamukurikiye rurazi uwo muntu nawe yari karamutuma no iyo yagiye kuruhamagara ntigera avuga ko ari uwamutumye kuko hari gihe ugi wamutumye agiye habona wosanga n'ugo gwaruka goca ruhumuka bavuga ati twojayo rero akenshi hari gihe uje guhenda aguhisha uwo bari kumwe kubera bizi neza ko uwo bari kumwe hamwe yogaragara ntawo kuja inyuma rero nico gituma kenshi na kenshi ugwaruka benshi hari abaguye mu mporero abaya bagiyeho kabisa nuno munsi iyo bari benshi babayeho nabi guhera mu buhungiro umuhariya nari abandi mu mabohero kubera ibi nabiriya bakoze kubera urumva iyo baba bakugumuye amategeko arahari ntuvuga ngo wahenzwe amategeko aguhana so nico wakoze ntuvuga ati ngo waguhenze nta muntu ahendwa ubu urenze imyaka 18 ntuvuga kuvuga ati wahenzwe kiretse iyo habaye ikigongwe cy'ivunga ari bijya ikigongo cy'umukuru w'igihugu me aba bajya bakoze ico gikorwa cyo kuguhenda rero ugwaruka bo bugiye kwaraba nta ruhombo bagirako no urababona bigwa ku musamirizi iyo bari barabayeho n'imiryango yabo me bari yabagiye mw'ibarabara bafashijwe iki no munsi bungutse iki ko barabagiyemwo aho bari benshi ndazi ko bavyicuza nuko rero bibi ego ni gute ubona ugwaruka bwo mu karere dusanzwe duherereyemo ka EAC ugwaruka ko mu karere dusanzwe duherereyemo nuko biragaragara ko ari ugwaruka ruri eveye ku bibazo bihanze ibihugu by'akarere kacu hariho n'ugwaruka kandi riko ruraca mu bibazo bitandukanye direme menshi izi ntambara zo nga mu karere ufatiye nko ku intambara ya Kongo kwihuza n'u Rwanda Burundi twagiyeho nk'abafatanya bikorwa kuvuga n'abantu bakanura ku bibazo bihanze ibihugu byabo kandi n'abantu b'inkerebutsi n'ugwaruka rw'inkerebutsi cyane rero bigaragara yuko ejo cyangwa ejo tworengera ku ibi bibazo bigatorerwa umuti nta nkeka yuko bino bihugu byacu bishobora gutera imbere ariko kandi ibibazo bihari mu gihe bitotorerwa umuti hakiri kare bigaragara yuko bishobora kuzobyara injyane zikomeye mu kano karere ndetse tugasanga n'umuryango wa EAC ugiye gusambuka kuko ugiye kubiraba bivanye n'ibihugu uko uwo muryango w'ibihugu Afrika y'ubuseruko uko amategeko yabivuga nta kintu cyo gusomborokanya cyategerezwa kuba kirimo rero utanga kubona abanyamuryango nyine aribo basomborozanya bagira iki biragaragara yuko bidatorewe umuti muri kazoza bishobora kuba no gusambuka ku muryango umwe wese akaje kwiwe kuko ntushobora kuvuga gufatanije umuntu muri abanyamuryango hama ejo ikike umwijima yinjira iwawe asahura ibinabiriya yica abana bawe yica umugore wawe avuga ati uwo muntu muguma muri kumwe mu muryango kuvuga ugwaruka dans un futur proche ou bien lointain bashobora kuzoba bafise badiringa n'ibibazo bikomeye mu gihe generation iratwara no munsi toshobora kubitorera umuti ubundi generation zacu ariko gwaruka guno munsi tushobora kuzo diringa n'ibibazo bikomeye ndetse bisumba ibi by'uwo munsi
uno munsi intambara ashobora kuba ikiri ya Kongo n'u Rwanda bafatanya bikorwa ariko ejo hashobora kujamo ikindi gihugu ejo kakajamo ikindi ejo ikindi urumva ko uwo bari umuriro ko nta wifuza ko byogera hiyo arico gituma ubona abakuru bacu kuma tubigira ko twaraba ko bakimuri nabiriya ndetse twama dusenga ko bo bikemura kugira ejo urugwaruka rugaragaza ko rushoboye ruko rafata ritme y'umuvuduko w'isi ejo rushobore kugaragaza plein potentiel bafise muri bo. Yes. Niki wovuga kubiko berebera aho hakujya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbe ugwaruka gwa kazoza gwaho urubona gute? Ugwaruka gwa kazoza ubwo dovuga ko muri Kongo. Yes, ego kuko nibaza ko umengo nibo bariko barahura n'intambara nyinshi rapport yacu bo bazirimwo bariko bazikuriramo baza ko bazoba ari ugwaruka rumeze gute? Bon, ibintu bibandanije uko biri makungu aguma reka umengo ntagomba guhana u Rwanda kurusha kwa amasanction ndetse kufatira ibi nawe ingamba zikomakomeye kuri bo. Ugwaruka rwa Kongo n'ugwaruka gwakuriye mu ntambara bamaze imyaka irenga 20 n'ingahe ari intambara irutavanako nta myaka ishika 3 y'amahoro bigeze bahura nayo. Arico gituma je nkunze kuvuga ati ujya uvuga ati igihugu ca Kongo bigaragara ko cuzuyemwe ubutunzi bunaburi ariko nigiteye imbere nigize iki ndavuga ati nukuri nta gihugu na kimwe gitera imbere kiri mu ntambara. Intambara irasambura ntabwo yubaka kandi mu byisambura ntisambura ibiboneka gusa irafise n'ivyisambura mu mitima y'abantu. Rero ucumbaza ati gwaruka gwaho warumeze gute n'ugwaruka rukomeretse gwaruka rukomeretse ku mutima gwaruka ruhamutse. Rero ubwo gwaruka bizosaba yindi myaka myinshi kugira bashobore kumva bo shobora kubana n'igihugu kibanyi cyane kibasotora. Eske ugwaruka gwa Kongo ruzokura rubona ugwaruka rw'u Rwanda gute? Ivyo byose nibibazo abo ariko baratwara nk'ico gihugu cy'u Rwanda batigera biyumvira ariko batigera banibuka yuko bo bariko baragenda ubundi bari iriya generation ikwiteza ibibazo mu karere. Iriya generation ni generation tuje nk'inyuma y'imyaka 15 benshi nzo kwibabona atari uko hari uzoba yabarashe no ari kubera uko umuntu aremye afise ikiringo ciwe atarenza. Uriya generation yose ifise igihe cayo agereza ikagenda umwe ejo kivyura yakubu. Eske ugwaruka w'u Rwanda nimba bariko barankurikira baragerageza bakiyumvira ku bibazo bashobora kudiringa navyo mu myaka 15 canke 20 imbere? Abayobozi babo no munsi bariko barabubakira igihugu bariko barabateza imbere. Eske nimba no munsi abayobozi babo bariko barabibubakira bariko bayubakira biciye mu nzira yihe nziza canke hari uno munsi urundi gwaruka kwicara no kuvuga ati muri ko mwubaka ibintu byose ku kiguzi c'amaraso yacu ku maraso yacu. Eske ubwo rundi gwaruka ruzokura rufise umutima uyuwe ukuzivanja ukuzoja kubomura biriya? Eske bariya nabo bariko binjoyinga ibintu bizananye mu nzira nkene izo mbi habanje gupfa amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bo bazobibamwo umwanya unganiki? Ni kuvuga je namambona yuko nk'ico gihugu kibanje u Rwanda umene igihugu giteretse sur une bombe à retardement umwanya n'umwanya ego bako baratera imbere nibi aje avuga ati ntihagire ubiraba ngo nibindi bihugu bya rutura byateye imbere uko none ivyo bindi bihugu bya rutura okay bafise uko vyiyubatse niyo biri systeme vyiyubatse ko u Rwanda ntiruragerako. U Rwanda nta namwe rurasigira ibihugu biri ngaha mu karere nta na hamwe uretse ko ushobora kuvuga ati systeme yabo ihari no munsi shigikiwe n'izi puissance occidentale kwabongereza baturi inyuma abanyamerika baturi inyuma Israeli bari inyuma. Ivyo ni ibintu vyibulversa
ejo wotangara nyabongereza nyabanyamerika nya Israeli ihinduye agapira ikaja kuri kote ya Kongo. None kuri kote ya Kongo ici ikomera nk'ubu ko abantu bataciyumvira Amerika Israeli n'ivyo bindi biyarinye inyuma ya Kongo. Kongo yoba ingana iki mu karere kacu? Biteye ubwoba. Yo biteye ubwoba cyane. U Rwanda ngo barushoboye guhangana na Kongo mw'ico gihe. Oya. Eske mu mitima yabo hiyo ivyo bakorewe imyaka 20 n'ingahe? 9 kuva mu 16. Ivyo bakorewe iyo myaka yose bizohererayo mu mitima yabo. Nta wama ariko aravuga ati nzi ko yakazikira ikiguzi ibi byose biko biraba tuzobibaza nde? Rero nuko ico gihugu kibanye n'ugwaruka rwabo niba baryumva ni ku neza yabo kuza barahakana nkene ivyo bintu, qu'ils prennent courage bahakane kuba impliqué mu bintu nkene ivyo, nibishimira amabarabara, nibishimira amastade, nibishimire biriya. Igihugu iyo gitewe urabura iyo stade aho ibuye ryayo ryari riteretse. Mwagiye murabona ni intambara, hari uburoro bwinshi. Uno munsi ugiye ukaraba muri Liban hari hateretse igorofa urahahiga ukahabura. Uno munsi wagenda ukaraba muri Palestine hari hateretse igorofa urahahiga ukahabura. Rero gutera imbere ni vyiza, ariko gutera imbere gute? Uteye imbere ubanje guhonyanga umuntu, uteye imbere ubanje kwica naka, uteye imbere ubanje gusahura naka. Nkene ivyo n'ubutunzi bumeze nk'umuyaga, iki gihugu kiraza ukabona aho byari biri, ukumva umengo wari wateye imbere imyaka 20 ariko ejo ugasubira inyuma imyaka 50. None uba wagiye. Yes, haruguru dukurikirana abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge, abumva ururimi rwacu rw'ikirundi n'abagande benshi bako dukurikirana, ariko kandi bari muri Generation Z nkuko bivugwa. Ariko kandi tumaze igihe tubona kumboga ngurukana bumenyi ugorwa bw'u Rwanda runezerererwa cyane n'ibiko birebera ngahanye mu burasirazuba bwa Kongo. Ubona bariko barafana, ubona neza vraiment n'inguvu zidasanzwe. Sometimes mu commentaire bakigaragaza, kumbure bagashwana, bagatukana, bakigaragaza. Eske ivyo bikogwa biriko biraba uno munsi birashobora kugira kazoza kabi kurogoroka u Rwanda? Je ugoroka u Rwanda yo ndiko ndarukurikirana, ndaraba ivyo baposta, ndaraba ivyo bakomanta n'abantu, niko ngerageza kuraba ndarufata nk'ugwaruka ruri manipulé. Benshi muri bo ntibazi ivyo barimo. Ugwaruka ruri manipulé ntigute. Benshi uzozura mu makomantere yabo bafise même langage nk'iya systeme yabo ibadirija. Bo batumva ibintu kumwe yambikwa izina yuko ari mu FDLR. Yego intera hamwe. Ko ari intera hamwe. Nushaka uri umujene wavutse hirya yejo ufise imyaka 12, ivyo bintu atawuzi niyo byaje bizananye. Uvuga ibitandukanye n'ivyo bavuga, komantere ya mbere kinyaruka mu mutwe wawe iyo ni intera hamwe. Ico ni KFDL. Rero abantu nkabo je kenshi na kenshi simba nufata n'umwanya wo kubishura kuko sibo bari mu byo batazi, bari manipulé. Kuba utavuga rumwe n'u Rwanda ntibikugira intera hamwe. Nico gituma uzo kwama wumva ntibatahura, ntibabitahuriza wumva kuko ushobora kwemplika nk'ingabo z'u Burundi ngo ziri muri Kongo ngo ziko zica abanyamurenge ngo zigiye guhonya abatutsi. Eske barazi ko ingabo zacu zicanze? Eka nabwo zigako komera zabo zihakwa kuba monoethnique. No, ingabo zacu rugamba Burundi zicanze. Hama wocu zibaza je hari wona agomye kubaza namazi ati akamaro nakahe ku Murundi yovi Burundi kuja kurondera umunyamurenge Kongo kugira mwicire amusizi Burundi? Kwa abanyamurenge baraha mu makambi baruzu, mu makasi baruzu z'abanyamurenge zuzuya. None akamaro nakahe kuja kwambuka ibirometero n'ibirometero kugira uje kwicira umuntu mu misozi ya Kongo umusizi Burundi? Nakahe hari umunyamurenge urugera wumva ngo yapfiriye Burundi? No, Uburundi hari ico twarengeye. Uburundi kibazo camoko ntabwo gihari. Nukuri ubashobora kuvuga ko dufise ibibazo politique à l'interne,
me ibibazo by'amoko mu Burundi ntabwo bigihari. buryo umuhora ko ari umututsi canke ari umuhutu canke ari umutu. Jewe hari uwo nagomye kuvuga uyo muko murakurira nk'ivyo Pacifique yakandika ubuze baramubajije ati none ejo uravuga abarundi bagiye ngo bifatikanije n'intambwe ko bahunya abanyamurenge wagaruka ukavuga ati okay n'aba FNL bako barapfa aba FNL n'abaki ni mu parti a majorité hutu skuri none nimba biruko tuce tuvuga ko system ihari yica nimba uvuga ati okay irica yice n'abahutu finalement ce n'est plus un génocide non hama abo batutsi none ko mu gisiga cyacu kirimo abahutu n'abatutsi kandi boperera hamwe akatwereka akirwaza n'amafoto yaba naba ngo yari umututsi ngo yari umuhutu ibiki none gasha niba bakorera hamwe umututsi akaja kwica umunyamurenge hariya byo kwitwa iki guca byitwa ngo yagiye kugira honyabwoko ahubwo nibace bavuga ati ese uwo muntu yapfuye hariya yahuye n'igisirikare cy'u Burundi yari iki ari byayo baca baduhisha no umusigare w'u Burundi yahuye n'umwansi yahuye n'umwansi uhuye n'umuriro nawe uramurigata ariko nibaje bavuga ati ngo bisha abanyagihugu bafitanye ikibazo kitwe abarundi bafitanye ikibazo kene n'abanyamurenge kiriho ico kibazo coba cadukira muri Kongo dushitse Burundi kiba kizimanganye ntibaba bakira abanyamurenge bari ngaha none gashaho ivyo bintu urumva basi ho ngo abarundi bifatikaje n'abafidere bagirizwe ivya genocide babagiriza ko dufate ari abantu b'indenga bitegereza uko guhonya ubwo bw'abatutsi abo ba FDLR bemera bakoperera hamwe n'ingabo z'u Burundi harimo abahutu n'abatutsi shake kabara kijicwa bari voir kwaho ba FDLR bariko baravuga nabaye rero ni bya bindi nguma cangaruka akavuga ati uwo batavuga rumwe uwo batumva umurongo umwe wa politike abegereye caja u Rwanda na hirya parti ya opposition yamigomba kwifatanya n'u Rwanda bagomba kwama bahengamikira kwica ariko nama mbona ndanezerwa cyane ko ndabona ugwaruka rw'u Burundi ruri eveye cyane sur les réseaux sociaux rumaze iminsi rurerekana yuko rutahura ibintu nje ndashigikira cyane ugwaruka rw'u Burundi rufata umwanya rugashaka commentaire ku cyangwa uriya wese ariko agira ikintu cyo gucafuza igihugu agize cyo gucafuza igihugu shaka commentaire muvuguruze c'est ça la guerre médiatique nako yayindi wavuga karanga mutima nako ushobora kubona umuvyeyi wawe bariko baramutuka hamugumuhoze kuri vyiza ntibabishigikire bakomante positivement kuri bibi kuba ariko bavuga ku bibi ku gihugu bashaka commentaire kuwo muntu izo page za Pacifique nibazi no munsi bacivuta hariya bagombe guteranya bana bariya bagombe gusaba kugumura abantu kuko bijya n'ibintu baprepare umwanya muremure baza baragumura gahoro nico gituma rimwe na rimwe hariho ibiba bikaca bibananira kongera kwihisha kwizi ntambara za Kongo muri benshi mwagiye murabona uwe Pacifique ninazi uko yavyitwayemo mu ma publication yiwe uri umuntu ubona wacubona directement aho ahengamye eske rero igihe yakora kandi uri umuntu utahura wacusubiza inyuma ubwenge bwavuga ati finalement yuko yayogira iki eske yabigira kwa kundi ngabo z'u Burundi canke kwashigikira izo ngabo za M23 rero ugwaruka rw'u Burundi ndashima ku kwejo canke ejo batagihendwa n'abantu nkenabo nibaza yuko dufise ibindi bibazo biduhanze dushobora gutorera umuti à l'interne twebwe nyene nk'abarundi nta muntu yabanje kwangaza abana bariya azotuzanira umuti umuti ntuzova inyuma nama ndabivuga nta muti uzozuzana inyuma y'igihugu umuturaha muri twebwe yego abari hariya nabo naho bogomba gusaba umuti woshobora guhiga ingene bazaha mu nzira nziza apana nzira mbi mu nzira nziza arabemanga ivyo bakoze bakaza bakabihanirwa cyangwa bakabisaba igikombe nimba bogihabwa ariko mu nzira nziza uza mu nzira mbi wewe isotanguriwe biheriwe nyine yego yes turi muri guerre médiatique aro kandi wahuze uri umusirikare bemwe urabizi tumaze igihe tubona mu ifatwa rya Uvira bavuga ko ingabo z'u Burundi zoba zaratagira urugamba vugwa ko zoba zaratsinzwe ariko tukabona kumbangurukana umenyi ariho berekana ingabo z'u Burundi zafu ingabo z'u Burundi zapfuye eske ko tutumva inkuru z'inyeshamba za M23 zapfuye begayo bari kubera ko badapfa
cyane Yo. ni giki woshobora kuvuga yo reka gupfa ahubwo baraheze amani tubimenye erega ifovuwari bajya batanga amakuru nimba uzi impamvu aho rero benshi batabizi ndayibabwira ejo nimba mubona hariho umuopozant politique Pacifique nazo yari yakabije cyane ingabo z'uburundi zitahanwe ingabo z'uburundi zifashwe nabi ingabo z'uburundi ko bigenda kunuku ntabwo ari kubera yumvira impuhwe ingabo z'uburundi oya nuko ingabo z'uburundi ku murongo w'urugamba niyo ntambamyi ya mbere kuriya muhari niyo yari ntambamyi ya mbere ibaho ikomeye rero kubona ibi bya Uvira byabaye hajya aye ahubwo erega none fovuwari eske M23 yatsinze muri Uvira canke yatsinzwe yasumbijwe amayeri burya amayeri y'urugamba si impaka murinde kurasana M23 ugira ije muri Uvira nta muntu umwe bagwaye none havuye atanu numwe bagwaye ihavuye kubera itayishaka kuhaguma eske bajya bakomye amashi baririmba ko wirahafashe uno munsi bararyoye ko yavuye cyane barababaye n'aba M23 bo nyine ubwabo ntibahavuye ko yabishaka ushima batavuye ko yabishaka imbere yuko bahava bari bagombye gupoza condition avuga ati kugira twemere kuhava tuvuze ko ari impaka hazoza abana baje condition zitanashoboka Kinshasa yavyana eske ntibahavuye rero kubona bahavuye ijya ni insinzi kuri Kongo no kwafatanya ibikorwa babo ndetse shobora no kuvuga ko ishobora kuba ari n'insinzi Kongo ishobora gukesha Burundi cyane gusumbamo rero nivyo benda kubwira urugamba samasase gusa haba imikenyuro myinshi ingabo z'u Burundi aho twahanganiye nabo barahaza aho hari bariruhukije bibaza ati abarundi bataye urugamba bagize none okay bahaje none bahavuye eske nta gutsindwa kurimo ko bahavuye uko byagenze M23 yo yaje kwinjira Uvira ariko ingabo z'u Burundi zozo zitariko ziragwana zamaze kuhava ariko kandi bica vyitwa yuko bahafashe eske yari kugira ngo berekane yuko bahafashe ariko kandi kwerekana intsinzwi y'u Burundi kuko niyo baririmba iyo bagumye baririmba yuko ingabo z'u Burundi zatsinzwe eske yari kugira ngo berekane yuko bahafashe amakandi bazi ko bataza kwamara umwanya mbega woca kubaza mwiyo Uvira harimo ingabo z'u Burundi gusa oya ega bijya kuguma baguma bakoma induru ngo batsinze abarundi batsinze iki ahubwo kwari kwiruhutsa bavuga ati turarokotse ubundi M23 no rigwana n'abantu yagwana n'igisirikare cya Kongo igere bafashe yuko ntambara ko bagwana n'abarundi nivyo ntazi abarundi n'abafatanya bikogwa M23 igwana n'igisirikare cya Kongo n'u Rwanda kuri Kongo ariko kome bazi ntari yariyo bumvise mu Burundi havuye bati turarokotse abafadese bo ntibagarukwako naho batogarukwako ega ubangamye ku rugamba ukaze uwumuzi ni nka kujyaye uri kugwana n'abagabo babiri uwutera ingumu gusumba uwindi uwumuzi rero ubona yiviriyeyo ari wataho bavuga ati karempa marira naga kiraciyemo rero nkuko n'umukuru w'igisirikare yabivuze ingabo z'u Burundi ntiziga zitsindwa ku rugamba kwaba mu rugamba rw'amasase kwaba mu rugamba rw'amayeri rwa strategie rwa diplomasi binabiriya ntibusindwa n'ubu biragaragayaho hamwe bovuga ati ngo iwabo ntibapfa nuko kumbure atabafise mission nk'iyo Pacifique yahawe ku Burundi no ngabo z'u Burundi kugira yama ariko aragerageza gucafuza igisirikare cacu kuna kuriya ariko barapfa pe wogera hiyo hakurya ya Kanyaru abapfakazi ni benshi n'abavyeyi babuze abana ni benshi ariko ntibemerewe kuvuga erega nawe nakubwiye
ruriya rwaruka rwabo ukuntu abanyarwanda batwawe nk'ababoshe. Urazi gukubita umuntu atavuga, uramaze gukubita umuntu ntavuga, kubita inkoni tugira ati ivyo bibereyemo. Ari naco gituma ndagoreje nk'akarorero, byarenganye rero n'abanyarwanda, hariho n'abarundi nabonye byafashe, bisanga nabonye muri wa murongo wo kubitwa ntibavuge, kutavuga ikiri ku mutima. Murigera mubona n'umunsi n'umwe uwo Pacifique ni nahazwe. Inshuro n'inshuro yamye yemanga yuko amaraporo ya Nations Unies za HCR iza mashirahamwe mpuzamakungu yose abaho, za CICR zose za Croix Rouge, ko arizo raporo za mbere ziba ziri sur fiable. Murigera mumubona umunsi uyu umwe je uwonyemeza ati uwoshobora kuzana akazaza uvuga ati ndatanze iyi article yarigeze kwemera yuko ari umuhari wa M23 wawushigikiwe n'u Rwanda 100 teshira ku meza, nta n'umunsi uyu arabitinyuka. Eske ni kubera atazi ukuri? Mwe muvyiyumvira izo raporo ziwa zirasohoka ntazabona zibona, ntabwe ngafise bwo kubibona yuko u Rwanda go ruriyo. Nta basirikare wibaza yo bazi bapfira muri Kongo mu Rwanda bagahambwa mu Rwanda cyane bakagwayo, none kubeka atigera bicishamo, ariko agatinyuka kwa gucavuza ingabo z'u Burundi ngo zikumwe na Fiterere ngo zikumwe n'abana bariya kwa bitinyuka. Hari ubuhemu busumba ubwo, gutinyuka gutuka umuvyeyi wawe ariko umubanyi wo kumubanyi kumubahuka niwo kubahuka, ariko wawo kubahuka. Hari ubuhemu busumba ubwo, canke hari ubujuju busumba ubwo, hari ukuzimira gusumba ubwo. Yego. Ku itariki ya 4 uku kwezi nyine ku 12 niho habaye amasezerano i Washington DC ahagarikiwe na Donald Trump, ariko kandi akaba hariho ababiri bariko barasinya mu masezerano ngo President Kisekedi hamwe na President Paul Kagame. Vyo basinyiraniye mu nyuma ntivyagarutswe ko cyane gose bavuge ko basinyana ibi nibi, ariko mu nyuma hari makuru twumvise yuko babwira yuko bagirizwa gukurayo ingabo zabo. Ariko bamaze imyaka myinshi bahakana yuko atangabo zihari, ariko bagakoresha terme ubwirinzi. Ushobora kwa kwitema kwanza y'ubwirinzi. Ubwirinzi n'ubu ubwirinzi nikijya bavuga ati ukimi cy'igifaransa ngo ni terme défensif, bari muri defensive. Ni ya prétexte namye ndabikubwira. U Rwanda à un certain moment kwarahize prétexte bo kwita kuri solide ifatanye n'ijya genocide yoba yarabaye wabo. Terme ya FDLR barayikakamishije hera hamwe, ufata icari considere nk'akayabo kacambika ukavuga ati umuntu agatunga urutoke ati kana kayabo nikajyana, nawe bavuga ati ijya ni ntari gira marira banje mbere umuntu magaza bavuga ati heraba nagira nikikiriho aho bamuvuga ati genda kiwa wagere y'ubwimba akwabona igitutu akwabona igiki ukabibura. Rero ico baguma bagikoresha ryari ni mumvo y'ugusahura, ni mumvo y'ugusahura. Je rero yo ndiko ndabona nkena y'amasezerano n'amasezerano y'amayeri menshi, n'amasezerano ibihugu byacu Kongo Burundi baje babizi yuko uwo muntu naho ugiye karaguhenda kwari umuhuza, ariko uraza aho kuboko kwiwe kuri me ukemera ukagenda nawe mu yandi mayeri yiwawe nandi macenga yiwawe kugira urabe yuko kameme ivyo nawe ushaka ubishikako. Ariko na mayeri ibintu byo guhendahendana cyane. Nimba u Rwanda ruriyo hajya hari igihugu rutura muri bijyanye bigaruka bikavuga ati ngino nshigikire amasezerano kiba kiri inyuma yazo. Nimba u Rwanda rwagerwa akora ziya manevre zose hari igihugu hari kukuboko kuriko kubashikiye. Aho uzobona Qatar, aho uzobona Israel uramenye uri nyuma, uri nyuma Amerika. Ko byamabiri. Yego. U Rwanda n'abanyarwanda bose byamaze kubacanga kubona Amerika isaba President Paul Kagame ko yokura ingabo zabo muri Kongo, ariko
M23 akaba ari ikurayo ingabo mu bice vyayo. Bijya rero cyo vyerekana niki vyerekana buryo u Rwanda nabo ruratanga kubona yuko finalement abahoze babashikiye bariko barakura kwa maboko. Nimba u Rwanda bahora baruca ko kugira bashoboye kugira ku nyungu zabo. Uno munsi bakabona ko bashoboye kugira ku nyungu zabo batarenze guca u Rwanda. Ejo nimutangare cyane mubonye umuzungu niko ameze. Umuzungu ntagukoresha imyaka mirere na mirere. Amugenza agira. A un certain moment marakurekura. U Rwanda ntabwo ari Israel ntibarurahirira kuzorukingira. Nka kujyaye barahirira Israel kuzoyikingira n'inyungu zayo niki. No. U Rwanda c'est un pion hano mu karere. Nk'uko imbere y'u Rwanda hari Uganda. Rero nago nigotangara ejo habaye retournement. Isifi yuko babibona yuko ivyo bifuza kugera ko bashobora kugira ko badaciye kuri. Rero kubona bace bagerageza kuhamagara ngo bawumvikanishe bagira amasezerano yo gusinya n'amasezerano mu by'ubutunzi n'ibigi byo gucukura ubutare n'ibindi. Kujya kwari ugomba guhemba umukozi wamye ukoresha igihe cyose. Ubundi ntibyari kugenda kujya. Ubundi bategerezwa kuvyura amasanction aya naya kuko uno munsi Amerika iri kirerekana yuko yari isanzwe ibizi dero départ yuko n'u Rwanda ariko u Rwanda mujya ntambara. Jya ntambara nigeze yitirirwa M23. Naco gituma i Washington batahamagaye nanga wasinye na Tshisekedi nka president wa M23. Yes. Mais ku marezo sociaux abariko baragwana ni bande ni M23 na Congo. Ijya ni guerre médiatique. Mi ntambara y'ukuri n'u Rwanda na Congo. Bari rero nabo bahamagara ntibahamagara selon les rumeurs ziza mu marezo sociaux. Kuko amarezo sociaux bo barayazi barabizi. Bahamagara banyine ibibazo nyezina. Banyine ibibazo ni bande Kagame na Tshisekedi. Kuko n'ingabo z'u Rwanda zikugwana n'ingabo za Congo. Ariko babagwaruka ku Rwanda barabizi arayahamvye mwene wabo yapfiriyeyo agacagaruka kwandika kuri M23 Kongomani bako barubwige bwabo. Mwene wabo hari ubujuju busumbu. Hari kuba manipule birenze uko. Urahamvye mwene wanyu ariko baragaruza muri rezo sociaux n'abakongomani none abanyarwanda barabaye abakongomani basiba bafise ubwene bw'ububi. Ariko bavuga ko biriya bice kera hari wabo. Kera ryari. None mwico gihe tubisubiyemo uko hari umwe atarafisi wabo. Uburundi nabwo bwagarukira. Ega cyo bituma bivuga ati nagaho gatagomba kuvyura ibibazo tari bihari. None niba hari wabo okay. Niba hasabe abahagawe. Ni Kongo yashinze imipaka. Abakongomani bo babishaze kujya imipaka icapwa kujya. Eske ko bavuga ko Uvira yahoze ari gice cy'u Burundi. Turi mu njyane n'abakongomani. Urabitaho ni kuvuga rero bari mu murongo ugomba gusahura. Ariko babitumwe nande. Nivyo abene bavuga ati izi puissance occidentale nkuko nyene cubahiro umukuru w'igihugu bushize aheruka kubivuga ati ibi bihugu byinshi vya Afrika bivanye n'ubutunzi kamere bibitse vyama bisanga biko biradurumbwa bihudiringa n'ibibazo by'umutekano ariko usubira inyuma hejuru uravye ugasanga abari inyuma y'iryo hungabana y'umutekano mu akano karere ndetse muri Afrika en général hamari gicocoro igihangange igihugu rutura hariya hejuru cicaye. Rero Amerika ntiyaguhamagara Kongo n'u Rwanda bicare hajya atama interahari. Amerika kubona intambara igeze aha kubona bashoboye no kubahamagara bagasinya biriya na biriya. Amerika yabaye le premier gagnant kwa amasezerano yose ari karaba. Kuko hambavu yabigaye byashizwe cyane byarumijwe ngo n'amahoro n'atari amahoro. Hariho amasezerano y'ibijyanye n'ibyo gucukura ubutare n'ibindi ariyo atabantu bashize ko aksame c'était le principal objectif ubo barashoboye kuyaronga. Bara ama concession minier barashoboye kuyaronga. Mais nk'ushumbusha ubamye akoreshwa imyaka n'imyaka ati
ok tuzobicukura ok turabitora legalement ariko bibe traité wundi ariyo mpamvu no munsi amasanction bashobora kuyavuga ku muntu ariko kurahindira kwaja mu ngiro ryari kabura kujyaye kwa Israël tout le monde condamne la France condamne l'Angleterre condamne les États-Unis condamne mais waja kuraba sur le terrain za sanction zirihe za sanction zirabuza yuko wawo ndaguma avogera naka ahubwo mu mpisho babandanya bamwarimanta bahereza mumuyeza uburyo ibikoresho ibinabiriya kugira abandanya avance arico gituma nabibona babwiye abantu uti va muri Uvira bahavuye ariko bagiye Karemi ariko bagiye Katanga ariko bagiye hari finalement c'est quoi ubwo bunsi bundi burere bagiye kwigarurira kuki batova hajya hama ejo tubumve baravuye muri Bukavu ejo tubumve baravuye muri Goma basubeza akicanga ari yaho zabonagana hama bagaruke iyo basuri iyo bavuye muri bya bibyo ku munsi wa gatatu mugoroba ku munsi wa gatatu ndetse n'uno munsi wa kane byagaragara ko inyeshamba za M23 ziko zirava mu gisagara ca Uvira benshi bavayo ku murongo kabisa ndetse n'ibigwanisho vyabo bariko babisubirana inyuma ariko mbega two kwizera yuko koko giye kurangira koko bagiye kuvayo burundu canke ntihabuze abasigaye kugira ngo bagume bari mu karere ivyo novuga ko haracari kare cyane kugira umuntu amenye bigiye gukurikira ariko yaba ku murongo wabo yaba ku murongo wacu umwe wese abandanya bikurikiranira hafi umwe wese abandanya nimba ari imitego igomba gutegwa hariho abariko barabikurikirana kugira ejo ntihagire ucanka uriya kusanga mu mutego ariko ku ruhande rw'u Burundi kuri Bikenzi ndazi neza yuko turashoboye kwishimira indongozi zacu turashoboye kwishimira indongozi zacu ingabo turashoboye kwishimira abadiplomate bacu ko bashoboye byinshi c'est déjà un succès kuba ari baravuga ko hariho yorotre yaba troupe ziva muri Uvira reste rero kuraba progression y'ico gikorwa ko gizogera kiragenda ariko mbega hamwe uno munsi boguma bifatira ibindi bisagara amakandi Amerika ikaba yasavye yuko bokura ingabo zabo zose bego bibaza ko bishobora guherera he niyumvira yuko uko ivya mbere vyakunze urashobora gukontrenya kubakura n'ibindi surugamba ruhagaze nimba ari urugamba politique cyangwa diplomatique rurabandanya kugira ejo bishoboke ko baza barava no mu bwo bundi burere niko ngerageza kuvyumvira aho ngeza rero kuba boshobora kuba ariko bava Uvira ni kimwe kuba basigaje kuva no mu bundi naco nikindi kandi naco nikindi gitegerezwa gushirwa mu ngiro kuko ariko bokipa inégalement ahantu batatezwa kuba bari rero numva c'est déjà un succès ko niyo pa ishobotse mais nahasigaye harakenewe kandi n'urubanda gamba rukibandanya yes mu gusozera ikiganiro cyacu Ministre Olivier Nduhungirehe ubaye n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda iyo bariko baramubaza kubijanye n'ano masezerano basinyaniye hamwe na Amerika u Rwanda na Amerika asigura impamvu zimwe bidashobora kuja mu ngiro ari agasigura M23 bega usumenya yuko Nduhungirehe ari mama avugira M23 erega rimwe na rimwe ikinyoma abarundi bawacu umugani neza ati ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka ko none babizi ko ari yabo fin de fin ni hajye usanga rimwe niba birabacanga mu madiskura amwe bagasanga bari bazi ko bavuga nk'u Rwanda bakakisanga bavuze nka M23 bagasa ibyari kwishura basi M23 bazabavyishuye bo nk'u Rwanda rero nibijyana ubu ati kinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka inkuko na Kagame president w'u Rwanda mu minsi yaheze wenyene yivugiye ku mugaragaro yuko Goma ari bo bayifise no bavuze ko Goma ari bo bayifise habayo bananga bitwa ko yari yaba M23 bavuga ati Goma ni yacu rero ugomba kunsaba ko Goma ndayibasubiza ngwino nyereke kuke mu ibibazo n'amajambo yiwe yivugiye yaravyivugiye ivyo byaciye ku mbuga ngurukana
ejo bavuga ati ugomba yuko ndagusubiza Goma nanje nyereka ko ngo wakemuye ikibazo cyane ariko yiyemanze yuko Goma nje ndayifise kandi mwibuke ko muri kamere k'abanyarwanda barafise akantu kubwibone no kwishima uwishima rero rimwe namwe ntutangara biramucoroka aho ati ndakomeye nageze Uvira nageze ari handi nk'umuvugizi w'igisirikare yigeze kuvuga ati uko abarundi turatandukanye cyane n'abanyarwanda abanyarwanda ni byose n'ibitaraho barabivuga ariko abarundi bagahoro gahoro ese bakunze kuvuga ko abarundi ari abanyamayeri kandi n'abanyamitego bakaze cyane umurundi aragutega kandi agutega yakweze ubwiheza rero nabonye babandaya bagwa muri iyo mitego ya bivanye n'ukuntu bo bavuga sawa wabiboye wabyanarije kabareka ariko umwanya n'umucamanza mwiza cyane umwanya haragera igihe ko mu bintu bibi ukurega umwanya uraguhishura umwanya urahishura icyo umuntu ari kuba uno munsi dushobora kubona abamenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi ukabona bari nyuma y'inyeshamba za M23 gushikana na Uvira uje bitangiye iheshusho nk'akarore kuri Scovia twabona shikana n'aba Wiringoma n'abandi Uvira ukabona neza ko vraiment gisagara bagifashe pe erega nivyo nyine nagumye ndakubwira ati none yari umujournaliste w'u Rwanda yakora gukurikira ingabo z'u Rwanda gute kandi arongoye abamenyesha makuru naho nyine ndakubwira ati none n'ingabo zabo ziko ziragwana ni bene wabo bariko bapfirayo yakurikiye ingabo z'u Rwanda impamvu yaraherekeje n'umunyesha makuru yagiye kuraba uko ingabo zabo zifashe ku rubuga rw'intambara nta kindi kintu umuntu yotahuramo ukagira harabuze abajournaliste b'abakongomani cyangwa ibiki no ni Scovia ari imbere u Rwanda rukora bipromotinga teye ubwoba u Rwanda rukora bipromotinga kwereka ingabo zabo ziri ku rubuga rw'intambara so ifo umumenyesha makuru w'u Rwanda aja ku rubuga rw'intambara kugira asigare abanyarwanda basigare ati turahambaye ntabwo ari abanyarwanda n'abakongomani yes musozi nayo cyacu ni kiye kintu ugwaruka kumbure bwo kwiga hama kandi mu kwitegurira ejo hazoza hama kandi izi ntambara kugira ngo zizoshobore guhera izi ntambara kugira zizoshobore guhera cyane wumva mvuga gwaruka bw'u Burundi kwaba dukurikirana ni byiza yuko bitaho ibibazo by'igihugu bakizera indongozi zabo bakaraba no mu murongo indongozi zabo zirimwo ndetse bagatahura n'ama enjeux politique sécuritaire abari koraba mu bihugu byacu ndetse no mu karere en general ni gute baravuga ko kandi ni nukuri ugwaruka gono munsi niko Burundi bw'ejo rero ugomba ejo heza ubanza gutahura uyu munsi ugomba ejo heza ntiwirengagiza ibihari uyu munsi rero ni byiza yuko ugwaruka rukanura rukurikirana ibibazo bihari ndetse rukavyurana ka karangamutima nabwo ndabubwira kugira ejo nitwisange turi mu murongo w'abagomba kudusambura twisange turiko turisamburira ku gihugu ugwaruka ni desolidarize nabo bose ibihemu byamyeho ibihemu nibi byose no munsi ibihemu byamyeho kuva ku ntwaro ya cami byariho kuri bagwa gasore murabizi yuko abamusheze bari abo indani mu mugambwe bari ni wabo abaganwa nkawe byamyeho naho nibi bihari ejo byogenda mu myaka yacu hariho ibizoba bihari ariko ivyo bizoba bihari ico gihe mu myaka izoza tuzodiringa ico kibazo gute kugira umenye yazodiringa ico kibazo rero ico gihe niyo myaka 20 iza ubanza kwiga kurabiraho kuri ibi bihari uno munsi ushobora kuba diringa ukuwe bakisiona ukuwe ujya kugira utahura ingene ugwanya umuntu ubanza kumenya uko akwana uvu ziwe zirihe blesse ziwe zirihe rero ugwaruka bw'u Burundi ndarukunda cyane ko rugwaruka ruriyeveye nukuri abarundi bariyeveye je ndumukunda gusoma cyane bica ku mbuga ngurukana bumenyi abarundi bariyeveye
kandi abarundi bari solidaire ntibicoroshe ko abarundi hagira ubacanishamo kubera nkuko nagumye ndabikubwira mu kiganiro by'amoko abarundi barabirengeye cyane uno munsi nimba ugenda ukaraba hari hariya marigre ko hariho abagoma babivuga barabe ko bose bakuvyatiza mu mitwe y'abantu ugwaruka gu i generation yacu ivyo bibazo turiko turabirengera gose amoko atandukanye arasaba n'abageni nta kintu buryo ukazobona igihugu amoko atanga gusaba n'abageni ivyo bibazo bariko barabirengera bibakumbere biri mu yindi generation bikiri mu yindi generation kumbe zadutanze kera ko nabo nyine babifatanye n'ibikomere bari bafise benshi batakize me hari ugwaruka i generation yacu benshi ibyo bikomere nabyo dufise navyo tuzi ni ibintu byaba rero byanje mvuga ati usanga nk'umwana jeune de 30 ans mu Rwanda ariko abwira un jeune de 25 ans y'u Burundi cyangwa de 30 ans y'u Burundi ngo wantera hamwe we no kutagira ubwenge abari mu kuzimira umuntu yafutse 95 ushobora kumwagiriza gute ibya 94 nawe yoba yavuze wanashima nona muri 1990 uwo mubatsi bya 94 kame yego yes nivyo onya twaze mu kiganiro cacu aro kandi cyane cyane kugora wacu kugira ngo ushobore kwiga kumenya kugira karanga mutima no kugira ngo ushobore gukunda igihugu kugira ngo ushobore gukorera igihugu atazindi nyungu ahabwe nyungu kugira ngo igihugu cacu ushobore gutera imbere ndetse n'akarere kacu yari irakoze Dieudonné ndagushimire cyane ndabashimiye cyane namwe ku butumire mwaduhaye yego nibaza ko n'ikindi gihe bibaye ngombwa turi ngaha kugira tuyage kwibi na biriya tanga impanuro ndetse tuvuge n'ivyo tuzi dusangire amatemonyage atandukanye ego yes abamukunze muri komate muraza kutubwira amakandi kugira ngo dushobore gutegurira ugwaruka inyigisho zitandukanye zo ngashobora kumenya amakandi byo twisange mu mahonero ndagushimire cyane gose wafashe umwana wo kudukurikirana kuva ku ntango gushaka kumpera asante sana